Nshuti bakunzi muriko muradukurikirana turabaramukije. Ku muhingamo wo kwigenekerezo rya 17 Munyonyo umwaka wa 2021 umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yaratanguje icese urugendo rw'urumuri rw'amahoro incuro ya 15 mu gihugu cacu c'u Burundi. Ibirori bikaba vyabereye mu ntara Gitega ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba yavuze ko urumuri rw'amahoro ari itunga ridasanzwe abarundi bazokwama baharanira kuko ari cibutso c'amahoro n'umuco vyabonetse bigoranye mu gihugu cacu c'u Burundi. Turabahaye ikaze rero muri kino kiganiro aho tugaruka no ku bindi bikorwa Sebarundi yaranguye muri iyo misi heze mu bisata bitandukanye mu ntara za Makamba na Gitega, tutibagiye n'ibirori byo gusozera indwi yahariwe intwari ku rugamba rwo guhabuza amahoro na demokrasi mu gihugu cacu c'u Burundi. Kwigenekerezo rya 17 Munyonyo umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yaratanguje icese urugendo rw'urumuri rw'amahoro ku ncuro ya 15 mu Burundi. Ibirori bikaba vyatangujwe n'igiteramo cabaye ku muhingamo wo kuri uyu musi wari umunezero ntangere. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yaciye asobanura imvo n'imvano n'impamvu urwo rumuri rwaje mu gihugu cacu abarundi bakaba barunezerererwa. Twasubiye guhura kugira ngo duterama ko dufise amahoro. Turi mu giteramo c'urumuri rugira rukangure rufata urugendo ruzunguruka igihugu cose, turuhanahane ruduha amahoro ruduhe umwizero. Hari mu 2006 aho urumuri rwatangura. Dusubire inyuma gatoyi tuvyibuke mu 2003 niho intambara yahagarara burundu ngaha mu gihugu. Dutangura inzira y'ukumvikana ingene dusubira gusanasana igihugu cacu. Ico gihe urwaruka rw'imbere n'abanonotsi twagiye hamwe dusanga inkino ubunonotsi nivyo vya mbere bigarukana amahoro. Dutangura inkino zo gusubiza hamwe mu mugambi twise Sport pour la paix. Ico gihe vyaranezereye abarundi kuko inkino zahuza abenegihugu baruka bari mu mihana, zigahuza abahoze mu nzego z'igisoda n'igipolisi cy'igihugu, zigahuza n'abari bavuye mu mihari itandukanye nabo bari bagiye kurwanira demokarasi. Ico gihe izo nkino zaratumye inzego z'umutekano zisubiza hamwe ndetse turashobora kubaka igisoda gishasha n'igipolisi gishasha. Dukomera amashyi Imana yacu. Nituyikomera amashyi kuko cyabaye igitangaza aho abarundi twahora duciranamo twicana twumvikana tukicara hamwe hanyuma tugakora imigwi inzego z'umutekano zikingira abarundi bose. Uwo mutima ntahandi twawukuye atari ku Mana kuko nta n'umwe yari kubishobora. Mu 2006 niho twaca tugira icibutso c'intahava urumuri rw'amahoro. Twarabibonye yuko amahoro ariko arahara mu ruganda ntibacure. None rero ayo mahoro tugume tuyibutsanya kuko twayakuye kure, tuyahanahane ave mu ntara asubira mu yindi, igihugu cose cuzure amahoro. Mu gihe rero abarundi babaye mu ndyane z'urutavanako, ariko muri kino gihe amahoro akaba atsimbataye mu mpande zose z'igihugu, Sebarundi akaba yasavye abarundi kutanjanjwa kuri ayo mahoro yabonetse bigoranye.
Ico giteramo c'urumuri rw'amahoro kikaba caremeshejwe n'abaririmbyi batandukanye, ingoma wabiciye biracika. Imbere y'ico giteramo c'urumuri rw'amahoro, umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yarishikiye ku bitaro bikuru vya Kibuye vyegukira ishengero Libre Methodiste biri muri komine ya Bukirasazi mu ntara ya Gitega. Sebarundi akaba rero yaruguruye icese inzu yagenewe kwakira abana, ikazoba irimwo ibisata bitatu, aho tukavuga aho bavurira abana, aho bafashiriza abana bafise ibimenyetso byo gufungura nabi, hamwe rero n'igisata co kwitaho no gukurikirana abana bakivuka. Mu gisagara ca Gitega naho, igisagara kiri ku murindi munini wo gutera imbere, umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yaruguruye inyubakwa zitari nke, harimwo ikibanza caho banyweshereza igitoro, hakaba hari kandi ubunywero, inzu y'amanama, hakaba kandi hariko harubakwa n'inyubakwa yo kwakira ingenzi. Hafi y'ikirimba c'umukuru w'igihugu c'Igitega ahitwa Ibwoga, yaruguruye kandi inyubakwa yo kwakira ingenzi yitwa Isango Hotel yegukira umugwizatunga yitwa Majambere. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye akaba kandi yaratanguje icese ibikorwa vyo kubaka ibiro vy'umukuru w'igihugu mu kigo c'ikirimba ciwe c'Igitega, mu ntumbero yo kugaragaza ko Gitega yabaye koko umugwa mukuru wa politike w'igihugu cacu c'u Burundi. Ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 20 Munyonyo uyu mwaka wa 2021, umukuru w'igihugu akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye z'umugambwe CNDD-FDD nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yarifatikanije n'abandi bagumyabanga mu birori byo gusozera indwi yahariwe intwari ku rugamba, intwari zagwaniye igihugu mu guhabuza amahoro na demokrasi mu Burundi. Mwababonye ibiswi vy'inkona nivyo biramukiwe mw'idefile yerekane yuko bazoza gukora mu kirenge c'abavyeyi babo. Bababwiye ko ibiswi vy'inkona ari abana b'intwari, abana b'intwari zibutse urugamba n'abakihari. Akaze kwerekana rero yuko bazokora mu kirenge c'abasi, kandi murabona yuko babishoboye. Urabona ko babishoboye, urabona yuko batanze abahungu n'abigeme. Mwijambo yashikirije kuri uyo musi, nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba yaribukije abarundi ko igenekerezo rya 16 Munyonyo umwaka wa 2003 uzokwama ari umunsi ntibagiranwa mu mateka y'igihugu cacu c'u Burundi, umunsi intambara yahagarara burundu mu Burundi, amahoro agasubira gutsimbatara inyuma y'indyane z'urutavanako zasambuye igihugu. Hari ku munsi wa kane igenekerezo rya 16 Munyonyo mu 2003, aho Imana yatwengera Uburundi bukaja mu mahoro, abarundi bakiruhutsa bagasinya amasezerano yo guhagarika ingwano burundu. Nta murundi n'umwe ibi twibereyemo no munsi atabishaka. Nta murundi n'umwe atashaka amahoro, nta murundi n'umwe atashaka ko umurundi ajya akaryama agatunganirwa mu vyiwe no mu biwe. Twese rero ko twashaka ibi ubu ni vyacu. Nico gituma rero iki gihe ari ciza cyo kwibuka kugira ngo ntituzosubire kwanjangwa, kuko nta kurekura iciza wafashe. Abantu benshi bazi ko demokrasi ari kurondera ibiti, sivyo na gatoya. Demokrasi nuko umwenegihugu wese afise uburenganzira bwo kugira uruhara mu buzima buraba igihugu. Tugize inama, tukaja inama n'ingingo, umwe wese agaterera ivyiyumviro vyo kuba ku Burundi, iba ari demokrasi. Kuri uyo musi rero wahimbajwe ku civugo kivuga kiti
bahumure dushigikire leta mvyeyi leta nkozi mu kuja mu makoperative turonka umusesekara gutyo umunwa wose uronka ico ufungura umufuko wose uronka amafaranga. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yasavye abarundi kumenya ko basezereye za ntwaro zakumira ko umwansi wo kugwaniriza hamwe basigaranye ari ubukene. Murazi yuko intwaro twagwanya twazita intwaro za ryogora duhure. Demokrasi nayo irekurira umwene gihugu kwidegembya akavuga ivyiyumviro vyiwe. Ubwo rugamba rero rwatanguwe na Rwagasore. Hari ikintu gitangaje uno munsi wumvirije ijambo umuganwa atari umugani Rwagasore yavuga ico yipfuriza Uburundi, ukumviriza ijambo nyericubahiro incungu ya demokrasi Ndadaye Melchior yavuga, ukumviriza amajambo no munsi twebwe abarundi tuvuga, murumva ko twese tuvuga ururimi rumwe. Vyerekana neza ko twese twari ku rugamba rumwe. Erega urugamba rurwanywa kwishi, umwe wese aragira uruhara kugira ngo igihugu kigire amahoro. Nagira rero ndababwire yuko urugamba rwo guhindura igihugu ngo kibe igihugu ciza abene gihugu bishira bakizana ni urugamba rudahera wamaho, kuko iyo hejeje intambwe iyindi ibije. Ni muri iyo ntumbero rero mpamagarira twese abarundi kuja ku rugamba, urugamba rwogwanya ubukene n'umwasi mubi. Uburundi ntibwari bwigere twiyumvira ibyo kugwana uru rugamba kubona umwasi uwariwe, kuko koko bwari bwarafutanye ku buryo umwe wese avuga ati noronka amahoro vyoba bimaze. None ubu twarose amahoro duciye tubona n'ibindi rero agahaze, ubukene buracariho. None rero uwo mwasi niwe dutegerezwa kugwanya twese turi kumwe. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yamenyesheje kandi ko hari n'abandi bansi b'u Burundi bagiye guhagurukirwa, agatanga akarorero k'indongozi zimwe zimwe zidashira imbere ineza y'abene gihugu. Umuntu wese arenganye umwene gihugu n'umwasi dutegerezwa kugarukana ku murongo. Ubutuma umwene gihugu yidodomba ubwa mbere n'umuntu amutera kutwiwe. Abasuma, abagizi ba nabi bakorera ikibabene gihugu dutegereza kubagwanya. Inzego z'umutekano nico zibereyeho, dutegerezwa kugwanya uwo wese atuma umwene gihugu atagira amahoro aho yibereye. Ubwa kabiri ni indongozi zirenganya. Indongozi zirenganya n'abasi babi. Abo rero dutegerezwa nabo nyene kubahagurukira, muze murabarereka tubashengeze. Mu Burundi cavyishe zari indongozi mbi zirenganya zititaho ineza y'abene gihugu. Izo ndongozi mbi rero n'umwasi w'igihugu dutegerezwa kuzigwanya. Sebarundi akaba rero ahamagarira abarundi gukura amaboko mu mpuzu bagakora bakagwanya ubunebwe maze Uburundi butera imbere. Uburundi ni igihugu ca mbere gitunze kibaho kw'isi. Kuba gutunga kwa mbere ni ukugira umutahe Imana yaremye, Imana yaraduhaye umutahe. Gutunga kwa kabiri ni umutwe kwiyumvira, hanyuma ukaja kubikorwa. Ntagire umuntu n'umwe azosubira kubesha ngo arakenye. Akenye mu mutwe n'umutehabwenge. Twebwe rero cari caratunyoshe bwari ubunebwe. Nico gituma abantu bose bumva ngo bagwana, ngo bagwanira ibiti, bagwanira ibiti, ivyo biti vyitwa ivyicaro kugira barye bicaye. Ubu no guhaguruka turye twakoze, bose biruka ngiye muri leta guharanira ivyicaro ngo barye bicaye. None muzotunga gute mwicaye? Kandi yamara gushika kuri ya ntebe ngo mpembwa make yicaye, ngo mpemba make nyongera umushahara yicaye. Tubaza tumenye umwasi dufise n'ishetani yinjiye muri umutwe wacu. Bisaba kwisonzesha no gusenga cane kugira iyo shetani tuvemo. Nico gituma Imana twayihaye ikibanza ca mbere kugira ngo itwirukanire ishetani turimwo itwangira gukora. Nta muntu n'umwe yakoze yigeze ahomba.
nagira mbwire mwebwe indongozi rero, umuntu wese azi yuko ahembwa amahera y'igihugu ategerezwa kuyahembwa yayakoreye. Ntibishobora kumvikana ko igihugu c'uburundi gishobora gukena gifise incabwenge nk'izo mbona dufise. Dufise abagabo bafise ubwenge burengeje n'abakenyezi bafise ubwenge burengeje. Naraye ndavyiboneye. Inama twagize iminsi 2, ihuriro twagize rihuza abarundi b'incabwenge. Baranyeretse neza yuko twova hasi Uburundi mu myaka itarenga 2 coba ari igihugu gitera imbere cyane. Habuze abantu batunganya imigambi neza, nta kindi gushaka kurya tutakoze, tugashaka yuko n'umutahe twari dufise tuwunyororoje mu mfuko wacu gusa. Nababwiye ingwara y'abantu bitwa komisiyoneri. Umuntu wese arya atakoze n'umukomisiyoneri, n'umugwizabukene. Umuntu wese ahembwa atakoze amenye ko ari umugwizabukene. Ukazibona umukomisiyoneri ashora inka atigeze yorora. Ukazibona umukomisiyoneri ariko arihisha imbuga y'itongo ridasiga sekuru. Murazi shari cyo kugurisha imbuga ngo yabajaje. Ugasanga umunyagishuri ariko agurisha imbuga y'ubucumbura. Abo n'abagwizabukene. Hari abandi rero bigisha ngo n'abadandaza arabagwizabukene. Uwo yita ngo n'umudandaza, wewe ariko arondera isoko umugwizatunga wo muri Buraya, wo muri Amerika, wo mu Bushinwa, wo mu Burusiya, ariko arondera isoko wo mugwizatunga agaca yita umugwizatunga. Uwo ni umugwizabukene. Umugwizatunga n'umuntu akora akimbura agashora. Ivyo vyose tutabigwanije ntidushobora gutera imbere. Nimwiyumvire nk'umuntu ngo yatsindiye isoko rya leta agafata ya mahera bamuha agaca twiba n'amadolari twari dufise agaca aja kugura inzu mu kindi gihugu. Uwo none si umusuma, ni umugwizatunga. Ngo nuko yatsindiye isoko ya leta agabaye umugwizatunga, uwo ni umugwizabukene. Umugwizatunga ategerezwa gukora akimbura agashora. Umuntu wese ashora ibyo atarimye ni umugwizabukene. Mwe tuzotunga gute tudakoze? Umuntu akagira ngo agize ishirahamwe ry'iwe ngo reka narabuze isoko. Iryo shirahamwe rikoze murondera isoko, canke warikoze ngo rikore imbure ngo ndindire isoko ya leta. Ubu rero hariho n'utafise amahera ku mufuka acavuga ngo ndashomye. Gushomera ni ukubura ico ukora. Mu Burundi hari umuntu n'umwe abuze ico akora agahinda. Ndababwije ukuri, twe twokura amaboko mu mpuzu twese tugakora, umukozi wa leta agakora, iterambere riri mu minwe yacu. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya 21 Munyonyo naho umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yarifadikanije n'abakristu ba paroisse yitiriwe Umweranda Francisco w'Iyasize ya Magarama mu gisagara ca Gitega mu nkuka ya misa yo kuri uyo munsi, mu gihe abakristu katolika bari baramutse bahimbaza umunsi mukuru wa Kristu Mwami. Mu nsiguro z'ijambo ry'Imana, umusaseredoti yahereje iyo nkuka ya misa akaba yasavye abakristu kwama bisunga umuco w'ijambo ry'Imana mu bikorwa byabo, kwicisha bugufi no kwigizayo ubwishime. Yabasavye kwama bafukamira Kristu Mwami kuko ngo ari we mwami w'ibihugu vyose, gushira imbere ukuri, amahoro, ubutungane n'urukundo. Mwijambo ryo kuramutsa abakristu ba paroisse ya Magarama, umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yarabipfurije umunsi mukuru mwiza wa Kristu Mwami, aranabashimira kubona bashishikara kumusabira kugira ngo Imana icishikare kumushoboza mwibanga yamushinze ryo kurongora igihugu cayo. Yabasabye kandi kubandanya basabira igihugu cacu c'u Burundi kugira ngo kibe igihugu gitekanye, igihugu c'amahoro kandi giteye imbere.
ndabakengurukire kuko narabatereje igisabisho kandi ndazi ko muba munsabira, kandi igisabisho cyanyu kiratuma ubutumwa mwampaye ntabwo nguma ndaburangura neza gushika ubu tukabona yuko Imana iguma itubungabungira igihugu cyacu. None rero ndabakengurukiye cyane ku gisabisho, ariko rero ubusaba ntigera ruha, mubandanye musabira igihugu cyacu, mudusabiranira twese kugira ngo igihugu cyacu kibe igihugu gitekanye, igihugu giteye imbere, kimeze neza cyane. Ku muhingamo wo kuri uyo musi nyene, umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yarateye iteka ibirori vy'umusi w'inkino ku rumuri rw'amahoro, umusi waranzwe n'inkino zitandukanye. Aha tukavuga nk'urukino rw'ubuhinga bwo kunagana hasi bita judo, inkino zo kwivuna umwasi za taekwondo na karate, eka mbere n'utundi tugenegene two kunonora imitsi dutandukanye. Izo nkino zikaba zasozerewe n'urukino rw'umupira w'amaguru rwahuje umugwi w'Ikigoma mu gihugu kibanyi ca Tanzania, abo bambaye impuzu zisa n'umuhondo, hamwe n'umugwi w'intwararumuri w'u Burundi, abo bambaye impuzu zisa n'umucungwe uhishiye. Umwanya wagenewe urwo rukino ukaba warangiye ata mugwi n'umwe winjije igitsindo, aho baciye batera ivyo bita amapenalty, gutyo umugwi w'Ikigoma mu gihugu kibanyi ca Tanzania ubona gutahukana intsinzi y'urwo rukino rwa kivandimwe. Imbere yo gusozera urugendo rwiwe mu ntara ya Makamba, umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye mu gitondo co ku musi wa mbere igenekerezo rya 22 Munyonyo yarahaye umubonano umushikiranganji w'igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ajeje uburimyi, aho bayaze kubijanye no gukomeza imigenderanire no gufashanya muri ico gisata. Nino ngaha duciye turangiriza ko kino kiganiro. Imana izigame Uburundi n'abarundi, naho ubutaha.